Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami Yesu, amahoro y'umwami Imana nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Mukiza wacu Yesu, turagushimiye kuko uri kumwe natwe kandi uri kumwe n'abantu bawe bose. Mu izina ryawe ryera ndakwinginze data Imana ngo dufashe, uduhezagire muri kano kanya tugira tuvuga ibyawe. Savye mpwemu wawe yera ngo andongore kandi arongore n'abanyumva bose. Ico nanse n'umugambi wa Satani mu buryo bumwe canke no mu bundi, mu izina rya Yesu Kristo, umugambi wa Satani muri kano kanya ndawutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Uhoraho we mpwemu wawe yera niwe duhaye kaze kugira ngo rongore kino kiganiro mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Ndagomba gutangura n'indirimbo yo mu gitabo c'ikirundi, indirimbo y'188. Ndagomba gusa nawe Yesu mutabazi, nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Ndagomba gusa nawe ko wasenga kenshi, wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Ndagomba gusa nawe abantu bakwanka, inabi bakugiriye ntiwayibihoye. Ndagomba gusa nawe ko wafasha abantu, nguzombwira uti wakoze uko washoboye. Ndagomba gusa nawe ko wahamagara abana ngo bazahuri maze ukabigisha, ariko sinsa nawe bose barabizi. Mwami Yesu hora umfasha nse nawe by'ukuri. Haleluya. Bene data, icitegererezo dufise n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Niwe wenyene dufise nk'icitegererezo kizima, icitegererezo kitazimiza, icitegererezo c'ikinyakuri. Nico gituma nshuti uri kurankurikira aho uri hose, ndaguhamagarira gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Usomye ijambo ry'Imana no gusenga hamwe na mpwemu yera, azogufasha gushika kuvyo udahora ushikako. Ariko umuntu yumviriza abantu gusa adasoma ijambo ry'Imana, uyo muntu novuga nti n'umuhombe, canke novuga ngo n'umuhombe. Ariko muri runo rugendo dukwiye gufashanya, tukigishanya, tukereka uko umuntu akwiye kugenda n'ijambo ry'Imana. Uwundi yaravuze ngo ni byiza guha umuntu ifi, ariko iciza kurusha byoba ari kumwigisha ingene aziroba, kugira ngo umunsi utazomuha nawe azokwigireyo. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu muririmbi rero yaravuze ngo ndagomba gusa nawe Yesu. Haleluya. Ngo ndagomba gusa nawe. Yo mwami wanje we, ngo inabi bakugiriye ngo ntiwayibihoye. Yesu wenyene niwe yobishobora. Abantu turi mw'isi, umuntu agututse ugomba kumutuka, umuntu agukubise kwitama ugomba kumwishyura, umuntu akurenganije umenga ubwo nyene worara muri sentare kuburana. Niko biri. Iyi kameremere yacu iratunanira, iratugora. Jewe nasanze hari ibintu ntarinzi ko bimbamwo. Hariho abantu bazi ngo nguma ntwenga gusa ngo sishavura. Yewe Imana ikurinde ntituzoduhure nashavuye. Yesu Kristo we.
yoyoyoyoyoyo Yesu agenda arabinkuramo agenda arahafasha ariko ubu Yesu yarankijije sinari ndabizi ko mfise ishavu jewe wanshavuje ikintu cambabaje oyaye aho nyene wanshavuje nca ndagutelefona nkakubaza ntibite ariko ubu Yesu yarantabaye suko nkibikora kuko kenshi iyo ukoze ufise ishavu udatekanye mu mutima usanga ukoze nabi na vya bindi wakora uriyumvitiye baba we ati umunsi yo nkarindira ishavu rigahera nkazomubarira neza natuje ndagomba ndakubwira inshuti Yesu yarankijije ariko sindakira rwose kuko turi mu isi ngenda ngwana navyo nkuko nawe ufise n'ibindi ugenda ugwana navyo ndagomba ndababwire mwarumvise muri iyi minsi ingene nashinze intahe ndiko ndavuga ku vyerekeye vaccin ivy'Imana yanyeretse nkanavyerekana uko Imana yabinyeretse narababwiye ingene nagwanye n'umutima cyane kubipiblia canke ndabigumye bibi vyanje n'abakunzi banje ariko kugira ngo ndabishira habona nabitewe n'abakunzi bambwiye bati basi tugire audio tubirungikira inshuti zacu nca ndaraba nti oya niba bigiye kuja hanze reka ndabibwire bose Imana ishimwe ndagomba nkubwire mwene data niba waranyumvise mu rurimi rw'ikirundi narabivuze no mu gifaransa narabivuze no mu giswahili nzobivuga no mu zindi ndimi nshobora uko umwami azonshobotse kuko atari banga ngo mvuge ngo ni banga ry'abarundi bonyene ngo mvuge ngo ni banga ry'abumva igifaransa bonyene oya ni banga ry'isi yose rero wewe ugomba kungwanya si jewe ugwanya nakubwira ntubyitondere numvise namwe mwaramwumvise bene data naho ntorinda no kumuvuga nawe nyene ariyeze kandi namwe muramuzi abatamuzi naho sinshatse kubivuga ariko ngomba kubabwira nti uyo muntu yavuze ngo yari mu masengesho ngo abantu baramubaza ibintu byerekeye vaccine ngo akaburisha babwira ngo acaja mu masengesho ariko akiri mu masengesho ngo aca kugwayo no kumva ubutumwa ngo umuntu umwe ngo yatanze ngo umuvuga ubutumwa ngo profetese sinzi ingene yabivuze ngo avuga ngo none ngo bafashe ubwo rucanco ngo bari cible kuri ca kidodo ca 666 ndabisubiyemwo ndi imbere y'Imana isumba byose sintinya umuntu sintinya abantuka sintinya abangwanya nubaha data wa twese iyabivuze izobishitsa kandi mu maso yanyu mu birorera ababipinga sindababwiye ngo nimureke kubipinga kuko c'est votre droit ariko ico nanse numva ko ari kundengera cane nugutunga urutoke umuntu ngo naka ngo kijya kintu yavuze aha ko nakivuze nkaba nababwiye ko Imana yakimpaye kutacemera sindakubariye ngo nucemere ariko ureke kumbarira ngo ndiko ndabesha ufata ijambo ry'Imana ukaja kurisobanuza ibyo utazi uwambwiye muri izo nzozi narababwiye yambwiye mwijoro arambwira ati ndaza ati saa 3:30 z'ijoro ndaza kubigusobanurira nikanguye niho navuze nti reka ndamurindira narikanguye ntiyabinsobanurire byose mwijoro njyana nkuko ijya video mwayibonye ariko umuntu akahaguruka akaza kugwanya iby'Imana yavuze ngo nuko ngo afise ngo audience yabo mwumva benshi reka nkubwire mwene data aha tuvugira kuri uru rubuga ndiko ndabivuga nzi neza ko ndabibwira isi yose kandi ndabibwira b'uyu munsi n'abejo n'abahiga ejo bazonkurikira rero sinje mpinda gashitsi mpurudutse nkaho umenga ni ibintu bikorotse ndahurudutse simpurudutse nabivuze ni ntuje kandi ubu butumwa ndabutanga n'uyu munsi ndabusubiramwo kandi si imbere yawe gusa muntu uri kurankurikira n'ubundi wese arambaza nkamwishura hari igihe ako nagaciyemo hari igihe Imana yigeze kuntuma ku muntu akomeye cyane
umuntu akomeye pe. Hanyuma nshitse ndamubwiye ivyo Imana yambwiye, aca ambwira ngo urazi ko nshobora kugufunga. Nje ndamubwira nti si ibyo gusa, no kunyica urashobora kunyica, urabifitiye uburenganzira. Ariko sinatinye ibyo byose nabirenganye. Nagomba rero mbwire bene data bariko barankurikira, iyo ndiko ndavuga iki kintu ndabizi neza ko gishaka kunshitsa muri hatari nini cyane, ariko sindabitinya. Oya sindabitinya namba. Umukozi w'Imana mu Rwanda yarantelefone arambwira ati umukozi w'Imana ati ati Imana iguhezagire cyane, atariko navyumvise mpinda gashitsi nti kubera iki, ngo ngo nahinda gashitsi, ngo nagusenge nikomeza usenga. Arambwira ati none wahindishwa gashitsi niki? Ambwira ati nahindishwa gashitsi nuko ivyo bintu uri kuravuga ngo tubifise mu mutima, ngo turabifise niko tubizi nabo dukorana, ngo mugabo nitwubahuka kubivuga, ngo nitwubahuka. Nca ndavuga nti okay, nimutubahuka rero naje nimunyerekere nanje reka nubahuke, je ndabivuga ko data yabimbwiye. Reka ngaruke kuri wa muntu w'Imana rero yaza kumbarira ngo yuko nuba navuze ibitari byo kumbure. Icambabaje sikindi, icambabaje nuko yavuze ko ntavuze. Iyo yari kumvugira uko navuze ntaca. Hariho abandi bafashe ijya video yanje bayishiramwo audio, bashirako amafoto y'abandi bantu, ariko ico ndabashimira cyane nuko batadeformye ikintu na kimwe mu byo navuze. Imana niba mugisha. Umuntu wese yobiraporta kujye nyene nabivuze, Imana imuhezagire. Ariko umuntu wese adeforme ico ntavuze, uhoraho mubabarire. Uwo muntu yatatse video yanje yavuze ngo navuze ngo abivaccinishije bose ngo naho bosega gute ngo ntibazobabarirwa, ngo ntibazoja mwijuru. Bene data mwumvise video yanje navuze iryo jambo, noba nararivuze jewe norivuga nisunze iki? Bene data, kuvuga ngo umuntu wese yafashe vaccine ngo naho yopfa ntiyoja mwijuru, uwo si jewe. Oya, uwo si jewe. Buriya umuntu ashaka kuvuga ikintu abantu bakacumva ko bashaka. Rero iyo umuntu yumvise ikintu ko ashaka, ntibisobanura ko nyene kwivuga ari wafise amakosa. Apana. Naha turiko turigisha uku, hariho ubundi yoza avuga ati wantutse, ariko nta mututse. Rero ndiko ndabwira wa muntu w'Imana yavuga ngo navuze ngo abivaccinishije bose ngo naho bosenga ntibazoja mwijuru. Uko siko navuze. Abagomba video genda muyirabe kuri chaîne Habonayo, muyirabe yanditse ko ngo intahi yerekeye vaccine COVID-19. Naho rero ngezaho nagomba kuvuga ko kantu. Hanyuma ikindi naco uwo muntu ngomba kumubarira n'ubundi wese akora kuri uru rubuga rwa YouTube canke akora ku marezo sociaux, ntukihende ngo uvuge ngo bajya bose bankurikira ngo nabanje. Uribeshe, kuko bajya bagukurikira nibo nanje bankurikira. Aha ni ku rubuga, ni mwisoko umuntu wese aja gusoma, niko novuga. Aho umuntu wese ajayo, uje yagukurikiye niwe yaguhaye video nakoze, none yayikuye hehe niba atankurikiye nanje? Rero niba uvuga muri kurafasha uriya, Imana iguhezagire, twahamagare gufashanya. Ariko ni wasenya n'umwe mu bari bahagaze ukamusenya, nawe uzogirwa ko n'urubanza. Reka rero mvuge nongera ninginga umuntu wese afise ico agomba gukosora kumbure. Nama ntanga nimero za telefone, kandi ubu telefone ndamwitaba. Naho n'unyandikiye message ndi hapende ndamwishura. Naho bari benshi mugabo ndavuga nti uko bimeze kose aho ngeza ndabishobora. Rero si byiza kuja kurengera umuntu ukavuga ibyo atavuze. Kandi abantu nabo n'abanyabwenge, harimo abanyabwenge. Hariho abambwiye bati yamara kubesha ibi ntabyo wavuze. Ico navuze ndagisubiramwo, navuze nti data yambwiye ngo
kubera hariho abantu benshi bavuga ngo tuzorufata ngo hama tuzosenga Imana, ngo nka kwa kundi ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo naho ngo tuzogicisha ntajo kizotugira, tuzokandagira inzoka na scorpion n'ibiki byose. Yambwiye ati aba bantu nibasenge batararufata kugira ngo bagire decision nziza, naye ahandi nibamara kurufata ntibihinduka ntibikunda. Arambwiye ati abo bantu igihe Antikristo azoze gukora ku mugaragaro akoresha kuri cya gihe ca yakashe ya 666 zotangura gukora, abo bantu nibona kubwiye ntibazoba abari cible kuri ico kintu. Ikibazo rero ngo nuko ngo navuze ngo ico baciza nuko yopfa ngo bopfa ngo ataragera ko Antikristo akora muri ico gihe ku mugaragaro. Reka ndakubaze mwene data uri kurankurikira, bishoboka kuba byumvise n'umutima uhahamutse ariko ubwenge bwawe butatekereje neza ngo bibyumve, kuvuga yuko ndaba navuze ngo ico baciza kuri bo nuko bopfa Antikristo ataratangura gukora ku mugaragaro nka kwa kuri tubibona muri Apocalypse. Ico none co bacara kubabaje mwene data, mbega ubuhoho ndabigusubizemo, urifuza yuko igihe Antikristo azokora ku mugaragaro ca gihe nicashika urifuza yuko uzoba ukihari? Ndakubaza wiyishure. Narabwiye nti nanje ubwanje sinifuza ko noba nkihari. Imana yo mwijuru ntabara. Yesu niyaza gutora umugeni wiwe, umwami Imana azomfashe nzobe niteguye ico gihe. Ashobora kuza n'izi saha turiko turavugana, ashobora kuza mu mwanya uri imbere, ariko iyo aza ubunyene canke aza mu mwanya uri imbere dusenge Yesu adujane ntidusigare kugira ngo iki gihe kibi c'umwijima kidusange. Ikibazo kiri aha ata wundi muntu bamwe bakivuga différemment, ariko si ibyo nje kuvuga ko ntaco Yesu yabimpeshuriye ko je ndiko ndavuga gusa kubw'iki kintu c'urucanco Yesu yampishuriye. Hariho abandi bavuga bati yamara ishengero rizoca muri tribulation, Yesu azaza kudutabara. Muri abo abavuga ko azoza imbere, abavuga ko azoza nyuma, ibyo ntawe jewe sibyo nje kuvuga. Oya, jewe nje kuvuga ico data yambwiye. Ariko umviriza nkubarire mwene data uri kurankurikira, nawe uzonkurikira hanyuma. Ibi by'urucanco jewe natanze ntahe, ariko ubu naho reka nze nkubarira. Nje kukubwira ngo mwene data, urucanco ni kimwe no kuja mwijuru n'ikindi. Hariho umuntu yiyumvira ngo none ngo ko atarufashe ngo ntaco. Yo, erega kutarufata ntibisobanura kugororoka. Kugororoka ni rindi banga. Kugororoka nuguheba ibyaha ugakurikira Yesu. Kugira ngo Yesu niyazize isaha akujana, ashobora kukujana bararufashe kubera wizeye Yesu Kristo, ashobora kukujana utarufashe kuko bari wizeye Yesu Kristo, kandi ukagendera mu nzira yiwe ukaba warahevye ibyaha. Imana idufashe. Ndagomba ngo byumvikane, Satani ntase kubongora mu mitima acafuza abakozi b'Imana ngo uriya muntu ngo avuga gutya. Eka sobanukirwa, senga Imana, reka gutwangwa n'ishavu ngo have we interpreta ibyo utumvise kandi utamenye. Ikindi gihe Kristo Yesu niyanshoboza, nzoza kuvuga opinion yanje kuvyerekeye iki gihe ca Antikristo azotangwa gukora. Ariko ubu ntaco ndi buvuge, izi sanje kubabwira ibindi. Ariko iyi paranteze nagomba gushira ko yo muntu w'Imana mwaravyumvise. Ngiye ko ndabashimira mwese bakunzi banje mwanterefonye mukambwira ivyo gukora. Hari benshi bavuze ngo mwishure, hari benshi bavuze ngo ntuhirahire ngo intambara yacu mwibera ku mavi. Hari abandi benshi banyishuye uko bumva bashobojwe. Nanje ubwanje ndafise uko nari ndavyumva, ariko uyu munsi kubera yuko umutima wanje watuje nagomba kumwishura, ndamubwira ngo mukozi w'Imana ntaco dupfa, dusangiye umurimo wa data. Data yaguhamagaye niwe yampamagaye, kandi niwe yahamagaye na mwene data wundi, kandi niwe azohamagara n'abandi bari nyuma yacu, kandi niwe yahamagaye n'abandi badutangurira. Rero twese turabakozi ba data. Nta uvuga ngo ndi hejuru. Oya, ndakugira inama
nanje ndayigira kandi n'unyumva wese. Ubonye Yesu amaze kukuduza uce wiga guca bugufi gusumba uko wahora, kuko benshi tumaze kuduzwa niho umuntu aca atangura kwibona akumva ko aragahambaye, akumva kumenga ijambo ryose avuze niwe wenyene. Uwo tugomba ko atubera akarorero ni Yesu Kristo, nta n'uwundi. Ndashobora kwigisha wowe ukumva ivyawe na mwene data akumva ivyiwe, kandi akamaro ko kwigisha ni uko nyene, ni ukugira ngo abantu bige. Imana idufashe. Uwo kubaza muri ibi byose mvuze ati mbega wize mwiki canke umwigisha yatubwiye iki, ndakubwira ufate rimwe iri jambo ngo uwo kutubera akarorero ni Kristo Yesu. Niwe namvuze muri ya ndirimbo ngo nta jambo ryo gutongana bamwumvise avuga. Haleluya. Ngo kandi nabi yaba bamugiriye ngo ntiyabibihoye. Nanje ndiko ndavuga ngo uyo muntu yatatse video yanje singombye kumusubiza nabi yangiriye, oya, ariko ngombye kumubarira ngo aho yambariye ukutariko yavuze uko ntavuze. Kandi bikunze yonsaba imbabazi kuko ntaco bitwaye. Iyo umuntu mubesheye si byiza, oya, ariko nshimiye Imana kuvyo yigishije. Yarigishije amajambo menshi ku bwa Antikristo n'ibindi. Ndizigira abamukurikiye mwese mwarafashijwe, abasenyuwe n'ingene yasenyuye ubutumwa Imana yatumye nabo namwe mwihangane. Mwihangane. Hama ku bwanje, ku giti canje narababaye, nteje kubabara, ndasenga Yesu ankuramwo umubabaro. Icambabaje niki? Cambabaje nuko ni umukozi w'Imana kandi yumvwa n'abantu benshi kandi baramwizera. Bajye bose bamukurikira n'abamwizera, ariko babonye yuko atanguye kuvuga abantu kandi akabavuga mu buryo butari bwo, birabibaza kandi nabo birabashikira. Hari bene data bamwe bavuze ngo naciye mfuta ngo n'ibintu byiwe byose ngo runka ngo nabifuze. Mwene data ndakubwire nti ntubifute, mukurikire kujye wahora umukurikira, kandi ugire impemu yo kumva ibyo umuntu avuze. Ntibumve ibintu byose umuntu avuga ni 100%. Oya, umuntu n'umuntu wo gukurikira ni Yesu. Hariho uwundi muntu yantangaje, ni umuntu yama arungika akanguka iminsi yose, yama arungikira abantu, kandi uwo muntu abifisemo umwete pe. Ariko ijya audio yatanze yo kuvuga avuguruza ivy'Imana yavuze akoresheje amajambo yiwe, akavuga ngo ariko arakoresha Bibiliya, ngo wewe ngo ariko arakoresha ngo Bibiliya, ngo ujya muntu ngo yeretswe ibintu ngo bitari conforme n'ijambo ry'Imana. Umwe muri abo bahora bamufasha kurungika ama video, iyo video y'iryo tariki ntiyayirungitse. Nabibwiwe n'abandi bavuga ngo none naka ko yahora turungikira, ngo ko mbona ngo atayiturungikiye. Nanje koko mbona ko yahora turungikira, mugabo nanje ngiye kuraba nsanga ntayo yarungitse. Kubera iki? Erega hajya abantu barabona, abantu bazi ubwenge, kandi ngo umushikiriza gitutsi niwe mutukanye. Erega ntiyari kubirungika kuko yabona ati ndabirungitse, ndungitse bitari byo. Erega dukwana n'abantu bazi ubwenge b'uyu munsi, s'abantu b'ibijuju bapfa kugenda nk'imashini. Dukwana n'abantu bazi ubwenge. Rero mwene data ugira ubwenge. Iyi si dukorera ko irimwe abantu benshi b'uburyo bwinshi butandukanye. Ibyo tubona n'ibyo tutabona byose biraha. Ariko abantu b'Imana twahamagawe n'Imana, tugende nk'uko Imana igomba, tugende duca bugufi, tugende twigira ku karorero ni Kristo Yesu wenyene. Ngo inabi bamugiriye ntiyayibihoye. Hariho abantu benshi batasubijwe inabi bagiriwe, ahubwo barabasengera. Nanje ndagomba kuvuga ngo ndi umuntu nambaye umubiri, niwabona ndakugiriye nabi unterefone umbwire uti hajya ahantu wambabaje, nanje nzo gusaba imbabazi. Kandi hamwe n'ibyo naho wabona ntagusabye imbabazi umparire,
nk'uko nanje uyu muntu w'Imana naramuhariye, kuko nabonye umenga ari kuri presiyo y'abantu bariko baramubarira, bisobanurwa yuko yashatse kubahumuriza no kubafasha, mugabo atabanje kwiga neza no gusoma neza ibyo navuze. Ariko aho naho nyene ndahasanga ko ari ibintu byo gusengera. Abakozi b'Imana benshi bararemerwa bigatuma umuntu akora nk'uko umenga ntiyari akwiye gukora. Imana idufashe rero mwene data, nagomba kuvuga gusa ngo iyaduhamagaye niyo kwizigirwa, nige nitugwanira mu ntambara zose ducamwo. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yavuze ngo ndagomba gusa nawe, ngo kuko wasenga kenshi, haleluya, ngo wihereranye n'Imana kuri wa musozi. Nta kindi kituneshesha, nta kindi kitubashisha kunesha intambara turimwo ducamwo atari gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Biradufasha kunesha. Yesu akakuneshereza, akagukuramwo rya shavu, akagukuramwo Yesu we akarimara. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icubahiro. Turiko dukora mu gihe c'iherezo, kandi muri iki gihe c'iherezo naho hari byinshi biza byiyoberanya, bikiyoberanya bigasa na byiza kandi atari byiza. Twitonde. Hariho uwundi muntu yambajije, yaciye inbox arambaza ati aheje kumpa iyo audio uyo mukozi w'Imana yari yatanze. Ndabyumvise ndamubwira ntiyamara uyu muntu yambeshe. Nza numva mvuze ngo ntiyakubeshe, ngo niko wavuze. Nikoko ngo yego, ngo wavuze ngo kiretse gusa ngo dupfuye ngo Antikristo ataratangura gukora. Ni ku murongo yuhe nabivuze. Ncansubiramo nca nibaza nti terega Mana yanje ntiwosanga ni mbega Yesu we ntinobona avuze uko bwa yemwe ntoya. Ncansubiramo kumviriza, ncasanga vy'ukuri siko navuze. Ariko urumva uwo muntu yabivuze, byaciye bimpa ide yuko abandi bose bavyumvise bakomprenye nk'uko. Ariko gukomprena n'ico umuntu avuze biratandukanye. Rero Yesu wenyene niwe w'akarorero, kandi gusenga nibyo biduha inkomezi zo kunesha ibyo ducamwo. Rero ibyo ducamwo abakozi b'Imana, nahora mbona abakozi b'Imana baca mu bintu bikomeye, ugasanga abapasiteri bari mu ruhagarara bagwanywa n'abandi bapasiteri bagenzi babo, ugasanga ibintu bikomeye cyane. Ariko nacenda bitahura, niko biri ubutugwanya n'umwe ni Satani, kandi iyo Satani ashobora guca muri jewe, ashobora guca muri wewe, ashobora guca no mu wundi. Nico gituma dukwiye kuba maso bene data tugasenga. Hari ikindi kintu agomba kuvuga, abantu bavuga ngo Yesu ngo azoza ngo Yesu azoza ngo Antikristo ataratangura gukora ku mugaragaro. Jewe ikibazo nagize niki, bose ko bishimira iryo jambo ngo azoza kugira ngo twumve yuko umenga tuzoba dukinjishijwe. Mbega yozuza isaha mwene data uri kurankurikira jana? Ntukanezererwe n'ibyo gusa, ariko unezererwe nuko ufite connection n'Imana. Haleluya. Yuko mpemu yaragushingira intahe yuko wihanye cyane gisa naco, yuko mpemu yaragushingira intahe yuko uri mu nzira ija mwijuru. Kubera yuko ntukangwe ngo uri kuravuga Yesu, raba ko mu mutima atakikurega. Yesu we, Imana idufashe, Imana itugire neza. Hari igihe noba nibesha, hari igihe uba wibesha, ukibesha, ukihumuriza, ariko data atakwemera, data atanyemera nkihumuriza, ntitukihumurize. Irindi jambo nagomba kuvuga ni iri jambo riri muri iyi ndirimbo nyene, rivuga ngo ndagomba gusa nawe, ngo ko wafasha abantu, ngo uzumbwira uti warakoze ko washoboye. Bene data, gufasha umuntu
ntibisobanura ko ubura umutunzi bikomeye, oya, kandi ntibisobanura ko ubuzi byinshi cyane, oya. Umuntu umufashisha ibyo ushoboye, umufashisha ibyo ushoboye. Yesu azotubaza ngo nari nshonje ntimwangaburira, ngo nari imfunzo ntimwaza kundaba. Bene data, tugwize ibikorwa byiza, dukorera Imana uko dushobora kose. Imana ibaha umugisha. Gufasha umuntu navuze ko bidasobanura ko ufise ibintu byinshi, ariko n'umutima wo gutabara uba ufise. Imana ihabwa icubahiro. Hari uwundi muntu nawe yanezereje, twari muri groupe nyene ahantu bariko baragira commentaire, hanyuma rero avuga ijambo ryanezereje, yavuze ati umunzane upima ibyo ushobora. Ngo umunzane upima ibyo ushobora. Nuko rero mwene data, ibyo ubona bigusiga ni wirenganire, ibyo ubona udashobora ubireke. Yesu naduhezagire. Hanyuma muri iyi ndirimbo nyene hari ijambo ryamfashije, ngo nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Ngo nta jambo ryo gutongana bakumvise uvuga. Imana idufashe, Imana idushoboze mu byo tuvuga, tuvuge nk'abavugishijwe n'Imana, tuvuge nk'abavugishijwe n'Imana pe. Ni data wo kubidushobozamwe wenyene. Harimwe intahe, reka ndaza kuba yibaha hanyuma, ikintu Imana yanyigishije kubw'ibyo bintu. Reka ibi ndiko ndavuga ndabigarukirize ngaha, ndaza kubandanya na video ikurikira. Ariko ico nshatse kuvuga bene data mu nyumva, nagomba kuvuga ngo uwo gukurikira ni Kristo Yesu. Kandi dusengeranire kugira ngo tugwanye umwansi, kuko umwansi atugwanya n'umwe, yitwa Satani. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo niba ushaka guhanura umuntu, muhanure mu bugwaneza. Mu bugwaneza. Umwami adufashe kugira ubugwaneza, ariko ntitugire ya mpemu yo gutunga urutoki ngo wewe umeze gutya, wewe umeze gutya. Hari umukozi w'Imana nkunda cyane yampezegeye muri iyi minsi, yaravuze ikintu ariko akivuga en general, adatunze urutoki ngo naka. Iyo utunze urutoki ngo naka, aho uhavugirirana ikibazo na naka nyene. Ariko iyo bivuze en general, aba ari en general, ubyumva bavyumvise. Ariko iyo utunze urutoki umuntu, cyangwa iyo uvuze umuntu ngo naka, akiyumva ati uyu ni jewe, ubugiranye ikibazo nawe. Nuko rero Imana idufashe tugende nk'uko bibereye abana b'Imana, dukomezanya muri uru rugendo, dufatana ukuboko, dusengeranirana, dukundana. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Ndabashimiye mwese. Iyi video ndayifashe kugira ngo nshimire mwese abanshoboje, abansengeye, kandi n'abampaye mbega conseil zabo. Ndabashimiye cyane, mwanyeretse ko murankurikira kandi murankunda kandi mukunda igikorwa c'Imana. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza, Imana ibiteho kujya mwitayeho, mwanyitayeho. Abansengeye mwese Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Imana y'ububasha ibahezagire. Ndasubiye kuvuga nti ishene n'ishene Habonayo, kandi inzomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana ibahezagire. Amen. Data urakoze kuko wabanye nanje. Haleluya. Urakoze kuko unshoboje kuvuga ikiri ku mutima wanje. Hezagire bene data bavyumvise, bakuremwe ibyo bagirira ikimazi umwe wese. Urakoze, ni mu izina ryawe ugera Yesu nabisabye. Amen.